imwe ako gashimwe wokaha muri abo babiri wogaha umwe muri hagati ya Big Fizzo na Lolilo wogahande agashimwe kajeni kumuririmbye yitwaye neza hagati ya Big Fizzo na Sadbi 4 years lebo zitatu muco light yemera ngaha mu Burundi lebo zitatu nta nimwe nzi ushaka kuvuga yuko Bantu Boys lebo ndayumva mwese ndayizi nuyizi message ya nyuma kuvugana na Lolilo yari vugiki message yo kubwana Lolilo niko nyemereye featuring kwemereye featuring aho no sarai no rira oh no sarawe umaye kure Yes, abakunzi ba EcoPass TV n'abakunzi ba Mr. Khalid Promoter, Mr. One Time, Mr. Ebana, Mr. Yose, Mr. akoresha ibintu byose bikijana ku mwanya. Sirikira mugabo no musi twashoboye kubonana no muririmbyi umwe yitwa Mucho Lights. Numwe mu baririmbyi bakoze neza cyane makubu unye bariko barakora neza. Gusa mugumane natwe muraza kumubona mu kanya. Ndazi benshi bariko baribaza uyo Mucho Lights ni wahe? Araza kubibwira wenyene, je sinobabwira byose kubijanye nawe. Urumva gumana natwe. So yeah. So bakunzi ba EcoPass TV nkuko mubibona Mucho Lights yamaze kwishikira muri tere mu kibuga reka aze kubibwira byinshi kuri we je sinovuga amajambo menshi kubera sivyo binjejwe ngaha je ibinjejwe ngaha no kumubaza byinshi kubijanye na kariyere yiwe y'umuziki mu Burundi mu buzima bwiwe ibintu byose mushaka gusa turazi yuko comment zanyu zirakenewe kora share kwanza imbere yo kubandanya iki kiganiro hanyuma ukore na subscribe irakenewe cyane nimba utarakora subscribe ku mukunzi wa EcoPass TV byo byiza wikoze gusa so take sana kuguma gukurikirana ngaha kuri EcoPass TV reka dukore igikorwa cyatuzanye ngaha bite bro safi bro uno munsi ni incuro ya mbere tukubonye kuri EcoPass TV gusa abafana ba EcoPass TV n'abakunzi b'umuziki hamwe rusange gusa bashaka kumenya byinshi kubijanye na wewe urinde amazina yo kuri witwa ndi twebwe tuzi nka Mucho Lights gusa ku bakunzi ba EcoPass TV bakeneye kumenya urinde murakoze cyane jewe amazina yanjye nyakuri ni papa na mama ni Mucho Intore Jean Dodge alias Mucho Lights nyandi nyine musanze mubizi Rozi benshi ngaha mu Burundi canke mu bihugu byo hanze tukunda kwitazira amazina ayandi nk'ubu twumvise witwa Mucho Lights gusa kuri Mucho Lights iryo zina wari kuyehe washimye kubera kwita Mucho Lights bose birebire nawe nize ni izina ryanje nafinyoye nabwiye ko amazina papa na mama nitwa Mucho Intore Jean Dodge Mucho Lights ni cyongereza man gusa kuri Mucho Lights benshi twakubonye ngaha nituzi ukora iki nyuma y'umuziki nkina film film nyabaki comedy canke serious gusa kuri Mucho Lights amaze gukora ibikorwa bingahe mu muziki ibikorwa bishika 15 mu muziki ego oduha kimwe kapela muri ibyo no sarai no rira oh no sarawe umaye kure mutoni wa Mucho hello esura nyumbai
ngwino nguhere urukundo utigeze ubona mbere hose erega ni we rumuri rwanje kandi umuhoza w'umutima uri umwe muri miliyoni undutira bose nabonye niwe nayo umutima so gutekera amazi mu rukangaga yapi. Yes, kuri Muco Lights twamaze kumvise indirimbo si rimwe kabiri je ndayumvise mugabo ku bakunzi ba Buzz TV bakeneye kumenya yuko Muco Lights iyo ndirimbo yakoranye nande. Indirimbo ni ya Muco Lights featuring Generator Bidondo. Yep. Mugiye wakoranye na Bidondo yuko kubera iki washimye gukorana na Bidondo kandi hari abandi baririmbyi bari kuri hits. Ni projet yanje si Bidondo gusa tumaze kuririmbana siwe wa mbere ariko hari ibyo namukundiye hari n'impamvu yoba narahisemo kuri mana Bidondo y'indirimbo. Yep. Gusa ntabwo wumva yuko ubona yuko uri Bidondo atacu ariko aragufasha kuri ijya ndirimbo. Naririmba no muri Jendi Imana nayembaye no muri rimbya akomeye cyane Bidondo ni muri rimbya akomeye cyane kandi ndimbo yanje yageze kure kubwiwe. Yego abakunzi ba Buzz bakeneye kumenya yuko Muco Lights yavyinjiyemo kugira yavyinjiyemo gute kuririmba. Muco Lights yasanze afise impano yo kuririmba yarabivukanye sibi nagiye kugura ku isoko impano naho ni imana. Ego kuri Muco Lights dukeneye uduha umuco neza tumenye yuko Muco Lights ni bandi bamwinjije muri game y'umuziki. Persone nabwiye ko ari ingabire yadudubiye muri jewe. Muco Lights natangwe no mu danseur naratamba ko ngenda ntambaho ngenda nkura nuko nagiye nongera niyumvira n'ivyiyumviro byo kubona imbere nasanga ndiko ndaririmba sana ahantu hose nici naguma ndirimba nkumva binjemo nyene gushikaho ndirimba. Ego Muco Lights akira umudanseri yakiniye abasani bangahe babastahari bazwi mu izina rikomenga mu Burundi. Nkiri umudanseri kwanza je nari mfise groupe yanje twara abatipe bane yitwa Nigason mu ntara ya Cibitoke komine Rugombo. Iyo groupe yarimo n'umuntu azwi ku izina rya Mugisha akina amareresi hari n'uwundi yitwa Hassan Natoyi nanje Muco kera nitwa George Life nkiri umudanseri. Hama nashoboye kwakira abaririmbyi batandukanye nka Farias akitwa Farias Big narashoboye kumwakira Kidumu muri tuna yiwe ya Wishe wasahuye narakiba Mkombozi narakiba Pasri narakiba All Center ba Bienfrima narakiba Rarijo narakiba Lolilo narakiba abaririmbyi benshi. Ico gihugu ni jewe byagaragara ko jewe mboneka mu muziki cyane mu ntara ya Cibitoke. Mugiye Muco Lights ariko arakora neza mu ntara ya Cibitoke tumvise yuko wahuye n'aba grand star ngaha mu Burundi gusa ikintu kimwe kuri Muco Lights muri aka kanya hari ico baracyagufasha ko kuri abo nyene wavuze mbo sindabarondera ariko keshi turakunda guhura mu biteramo bitandukanye keshi turabona ahantu tugasanga n'ifana baramfata nk'umwana wabo abanyine bacamwe banyigize kure. Ego Muco Lights message ya nyuma kuvugana na Lolilo yari vuga iki? Message yo kuvugana na Lolilo niko nyemereye featuring. Yep. Aho ni ryari? Okay ni jewe sigiye gusa gushikana isezerano Paul yambwiye ati ke dutegure ndakwemerera indirimbo pour petit frère wanje kandi nemera cyane. Ego nuko nubibona Muco Lights akoranye na Lolilo hova mu ikinyungu zabyo kuko na Lolilo ni ibyishimo byanje kuko Lolilo n'umuntu nakunze na kuva ava ntatanga no kuririmba kandi Lolilo n'umuririmbyi ariko aritanga muri kino gihe no mu myaka yahiraniye Lolilo yari muri Gen yaragerageje kwerekana ibikorwa mu Burundi yaragerageje gusohora izina ry'igihugu cy'u Burundi mu mahanga. Ndaguhaye agashimwe ako gashimwe wokaha muri abo babiri wogaha umwe muri hagati ya Big Fizzo na Lolilo wogahande agashimwe kajenike kumuririmbye yitwaye neza mu mwaka mbo tuca turabigiye ako gashimwe mu kamere n'iki gihe abo bari je bariko barakora 2020 Farias. Kubera iki washimye gufata Farias? Ariko arakora afite ibikorwa byiza kandi byinshi. Ego mfise indirimbo ya Muco Lights ivuga mu bijanye n'urukundo hagati ya Big Fizzo na Sabi uwo hamagara ndi yo gufasha muri iyo ndirimbo. Farias kubera iki washimye Farias? Ndaba umwanya wanje ndaba na projet yanje ndaba n'intumbero yanje n'indoto zanje. Lebo zitatu Muco Lights yemera ngaha mu Burundi. Lebo zitatu nta nimwe nzi
nta nimwe uzi ushaka kuvuga yuko Bantu Boys lebo ndayumva mbwa sindayizi nuyizi gute none kandi sindayizi nyene sinzi ibyayo yego mu Burundi yuko twizere yuko atalebo ihari ndumva amareba arahari mugabo sindayazi jewe ndavyumva mu matwi gusa mugabo sindayazi nuyazi none mvuge ko ndayazi ucumbaza tuyazi gute kandi ntabizi nanga kubesha ndumva ati hariho ati lebo ya ati Simba ati hariho lebo ya Empire ati hariho lebo ati ya Bantu Boy mga ndavyumva ku matwi ko nawe uvyumva mugabo sinzi ibyo biba iyo biva niyo bica ukuvuga yuko Muco Light adakurikirana ibintu byo mu Burundi cyane nkurikirana ibyanje ngakurikirana iby'igihugu canje gusa iby'imiziki nkurikirana ibyanje yego Muco Light nareba abandi ba upcoming bariko baraza ndaraba ibikorwa kuko ndafise telefone ndafise amega YouTube ndaja kuri Instagram ndaraba yego si mu Burundi gusa ndani mu bihugu bibanye nk'u Rwanda Tanzania byose ndagerageza kuraba kugira ngo turako umuziki wacu nawo uva nawo gushika Muco Light mu bitangaje muri aka kanya gusa tushaka kumenya neza yuko watubwiye mu Burundi na lebo ihari gusa urazizi nazuzi nazuzi mugabo nazonze ndazumva mu matwi none Muco Light muri aka kanya bamuhamagaye basi muri Empire par exemple yo bishuriki nze gukorerayo ntago byokunda kubera iki sinkunda gukorera mu kaguje mu kavuye sinkorerayo persone ni jewe Muco jenyene ndikora ubwanje kandi nzoshika ahubwo nifuza nje gukora ibyanje simfuza gukorera abandi Muco Light yo tubwira ingaruka zibiri gukorera mu kago ingaruka mbi zibiri gukorera mu kago niko no musi murakora ibimeze neza biryoshe bishaka kubaduza hejuru mukabisamburira hagati mutarashika ku ndoto yanyu kubera iki none Muco Light atifuza kuja muri lebo niyo sinkunda stress nyabaki stress y'ubuzima sinkene stress y'abajama sinkene stress yo kuba ndi mu kintu nzi ko ngomba gutera imbere ntaguma ndi hahandi ntavaho ndi niyo stress ntakunda mu buzima Muco Light ariko urakora neza mwaka muri aka kanya dushaka tubwire indirimbo zibiri ufise uri kurakora no mu grand star aba grand star ngaha mu Burundi indirimbo zibiri ndafise rayimbaye na Black G ndiko ndi nkene nokora amasanamu yayo hama indirimbo nshasha ishobora kuzotanga vuba muri uku kwezi kw'icenda indirimbo rayimbaye na Masoja Yero Sniper Muco Light kubera iki yashimye kurondera Black G na Arken Sniper kandi hari aba upcoming bariko barakora neza cyane bafise izino ubu abo bose bari mu masezerano yo ko tuzokorana ibikorwa hama umuntu wese afise projet yiwe afise orere yiwe afise kumena apanga akazi kiwe upcoming batatu ba inspira cyane nka Muco Light batatu Wiz Design Prima Boy na All Center kubera ko utashizemo ba Bear Music n'abandi sindabatse nubatse abantu bariko barakora neza yaririmbye Meranda ndayumva mugabo nta musi numwe ndamubona amasiko yandi yego simoja kumuhaya ntamuzi ndamwumva ku radio ndumva indirimbo ziye unashima n'undi azifise muri flash indirimbo ziye mugabo nta musi numwe ndamubona amasiko yandi gusa ubu wavuze wamaze kubura nabo mbona nabo twakoye n'ibikorwa nawo ndiko nabana ibikorwa byabo ariko barakora Muco Light nk'ukuntu tora tuheza ngaha kuri Ecobus TV twashaka kumenya Muco Light ari ibintu nyene umwe wese abakeneye bamubazi mugabo ni twamubajije yo dufasha akabitubwira akibaza hanyuma akaca yishura nyene bijanye nkuko ikibazo ubona yuko tutakubajije kibazo yuko mutambajije niko mutambajije natanga umuziki ryari cyangwe nimirije gukora iki inyuma y'umuziki wambaje ati ikindi kwa niki nabwo ndakina filmi ariko ni wacibicisha aho gusa ntiwasuye kubigaruka kuri Muco Light yo vyishura kuri nyene icyambere nibamenye yuko abafanze ba Muco Light n'abafanze b'umuziki ndondi ko ntakora umwogo musi ndirimba gusa ndakina n'amareresi y'ikirundi kandi ndasaba support yabo kugira ngo supporting kugira ngo ibikorwa by'Uburundi bitere imbere yego kuri Muco Light akaja mu kagasunika rugi kuri Ecobus TV ndabakunda n'abafanzi banyu bagerageza gukurikirana ibiganiro byanyu cyane share na comments subscribe n'izindi kugira ngo namucene yanyu ndoge yego
So bakunzi baye ku Buzz TV naha ikiganiro cyo bagihereye mwari kumwe na Mr. One Time Khalid promoter kuri micro nyuma ya kamera ni waho ndi atavugwa mu izina gusa thanks sana kubandanya mudukurikira gusa commentaire yawe irakenewe kandi turazisoma tuzicisha mu bikorwa so thanks cyane